Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije nshuti bakunda uwo mwami wa Yesu Kristo, muri kumwe na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimiye Imana ugira byose yongera duha umwanya nk'uyu utongera dusubire tuganira ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe, yaratuzigamye, yabanye natwe, yaturenganije ibikomeye, nihabwa ishimwe n'icyubahiro. Rero tumaze iminsi muri rondo tuganira ku ijambo ritubwira ibyo twiyambura, kandi tumaze kugira ibyo twiyambura hari n'ibyo bidusabwa kwambara. Imana yacu ishimwe. Hari bene data bamaze kuvuga ku majambo, kuri aya majambo. Rero tugane kuri iri jambo riri mu gitabo cya Yakobo gice cya mbere ku murongo wa 21, havuga ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Imana yacu ishimwe. Ngo twiyambure imyanda yose ngo n'ububi busigaye, ngo mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Haleluya. Tumaze kwambura iyi myanda, Yakobo ariko aravuga ngo tuca twambara ubugwaneza, hanyuma kandi ngo hari ijambo rigomba guterwa muri twebwe, tuca duheza tukaryakirana ubugwaneza ngo rishobora gukiza ubugingo. Byumvikana ko mu gihe hari ibyo cyambaye, iri jambo ridashobora kugira ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu. Rero turasabwa kwambura ibi bintu bitwizingira, ibi bintu bibuza ijambo ko rigira ububasha muri twebwe. Hari byinshi usanga bibuza umuntu kwakira ijambo ritewe muri we. Imana yacu idufashe cyane. Iri jambo rivuga ngo mwiyambure, umuntu bisigura ko yambura icyo yambaye. Imana idufashe. Wambura icyo wari wambaye. Rero biragaragara neza ko mu gihe umuntu ari muri rugendo, hari bimwizingira ko bikagaragara nk'uko umenga arabyambaye, kandi bishobora kuba biboneka nk'umwenga ntabyubona, ariko birashoboka ko umuntu agenda hari ibintu yambaye bimubuza umugisha, bimubuza gutera intambwe. Turabona amajambo ari muri Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere iratubarira ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Rero umuntu nimba bavuze ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, ni ukuvuga uwuzigenderamo nawe aragowe. Imana idufashe. Ngo adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Rero ni ukuvuga umuntu arashobora kuba agendana n'abantu bamubuza umugisha, arashobora kuba agendana n'abantu bamubuza gutera imbere, arashobora kuba agendana n'abantu bamubuza kubona ubusabane n'Imana. Imana yacu idufashe cyane. Umuntu ngo atagendera mu nama z'ababi arahiriwe. Hariho abantu bagendera mu buzima bwacu tugendana, ariko abo bantu bakagaragara nk'abatubuza umugisha. Umuntu hagera aho ugiye gusenga bakaca baza guhitana ngo muje muri siporo, hakagera ahantu abandi bagiye gukorana mu rusengero n'abandi ngo bumve ijambo ry'Imana, nawe bakaguhamagarira kuja mu kabare. Abantu bandi bagera kugenda gufata umwanya wo gusenga no kubonana n'Imana, nawe ugasanga ba bantu nyene
bariko bagukwegera mu bindi. Rero ngo harahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Umuntu bwa mbere aragendera mu nama z'ababi, hanyuma agatambuka indi ntambwe ngo agahagarara mu nzira y'abanyabyaha, hanyuma ngo agatera indi ntambwe yindi nayo ngo akicarana n'abacokoranyi. Ni intambwe zitatu. Ubwa mbere agendana nabo, ubwa kabiri ahagararana nabo, ubwa gatatu akicarana nabo. Nyene data turi kurumva ijambo, nagomba ndagusabe utereza amaso mu mibereho yawe, utereza amaso mu mikorere yawe. Mbega nta bantu nk'abo mugenda, nta bantu nk'abo bariho. Imana idufashe cyane. Twabonye ijambo ry'Imana tubwira ngo twiyambure, tubiyambure. Haleluya. Umaze kubiyambura ututera indi ntambwe rero ivuga ngo ngaha ku murongo wa gatatu muri Zaburi ya mbere umurongo wa gatatu bavuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama igihe cyacu. Uyu n'umuntu yamaze gutera intambwe akiyambura. Haleluya. Ku murongo wa kabiri hatubwira ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho, kandi ibyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Umaze kwiyambura ututera intambwe ukagira umutima ukunda ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyagezwe bikaba ibiguhimbara, ibyagezwe by'Imana, ijambo ry'Imana rikaba riguhimbara, ukacurishira ku mutima wo ku murango no mwijoro. Ngo uzocuba nk'igiti gitewe hafi imigezi y'amazi cyama igihe cyaco, ibibabi byaco ntivyigera byuma, ngo icyo azokora cyose kizomuberako. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hariho ibintu tutaronka, hari ibintu tudashikira kubwo ibyo twambaye, kubwo ibyatuziritse. Imana nidufashe. Hari ibintu dusanga byabaye nk'imigozi, nk'intambamyi, bikazibira umugisha wacu. Imana nidufashe. Petero wa mbere naho igice cya kabiri umurongo wa mbere acavuga ngo nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'ubujyajya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Imana ishimwe cyane. Ivyo byose ni ibintu tutavyambuye bitubuza umugisha. Bene data, ndakugira inama rero ngo utere intambwe nayo y'ukwiyambura abagenzi babi, bukwiyambura ibi bintu bikuboha, bikubuza kugirana ubusabane n'Imana, ibi bintu bikubuza kugiranira imigenderanire myiza n'Imana, ibi bintu bigufatira ataco biko birakumarira mu buzima bwawe. Hanyuma kandi ngo twiyambura inzigo, ngo twiyambure n'ubugunge bwose, ngo n'ubujyajya n'ishari no kuvugana abandi nabi. Imana idufashe. Ibwo n'ubuzima abantu babayemwo, ubwo n'ubuzima abantu benshi barimwo. Ariko ndakugira inama mwene data, tuvyiyambure. Haleluya. Tumaze kuvyiyambura je twambara ubugwaneza, tukambara kugira neza abandi, tukambara urukundo. Haleluya. Mwene data, umuntu ariko aja mu rugendo ruja mu ijoro atagira urukundo, atagira umwanya wo gusenga, atagira kurondera Imana, yama ari kure y'Imana, ahura n'ibibazo bitandukanye. Ariko iyo wambaye ukugira neza kw'Imana, mwene data, uzobona umugisha. Imana ishimwe. Aha rero turabona amajambo atubwira ibyo dukwiye kwiyambura. Tumaze kuvyambura twabonye ingene tugira umugisha. Twabonye muri Zaburi ya mbere ku murongo wa gatatu ingene hatubariye yuko umuntu icyo azosaba cyose kizomuberako, icyo azokora cyose kizomubera neza nk'uko azoba cifuza. Kubera iki? hari azoba yiyambuye, hari azoba yavavanuye navyo. Mwene data, ndakugira inama utera intambwe, uri kurumvira ijambo utera intambwe, wiyambura abagenzi babi, wiyambura itagira ikimazi, wiyambura ishari n'inzigo, abahugiriye nabo baharire, ubahezagire, ubasengere. Uzobona kwigirirwa neza n'Imana, uzobona igitangaza c'Imana mu rugendo rwawe uri kuja mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Muhezegwe n'Uhoraho, mwarahezagiwe. Amen, amen.